Abahingi b'amajani mu district ya Bushenyi obwa hatu bashobirwe nibenda government bayamba hakiza ubukebe y'amajani egumire neshuma. Abahingi b'amajani umushango nibagutahariza factory abo kugwise bei y'amajani. Nabo bakama ba factory no bakwita amajani. Abo kuba nosanga omuntu yaja mu kunogeriga ajya tunyobana nogeriga no mwisamba doki kuzakuzamu. Okijya mu nogera buroko abanojo kwenda binja bakuroponeza bunga na ne factory zindi ebeye kureka tekusha atoriya omusubuzi na shuma za ground aja tubeya kuropone kurashiri ngidura naka yuni mpashiri ngidura ndakota kusema kumera ogogwa owashiri ngidura nanshanzo wiga akisangana hikawa agata nyamajana ganja gataza katwara we agamba uyo musubuza zakatwara ngai amajani n'urugo barebera umukatari ni batira. Mukuru w'entebe ya Katana habwa Bushenyi Jeff Abasajja baraba ohikira mu rukikuru ashabira abahingi b'amajani kureba ngo bakora hanshonga y'umutindo ahabo kubanagwe n'ugwite bei y'amajani. Kote ni kunonga ahabo kuba kote yetako yes loza kore kintu uba wakuza because the law factors is determining price automatically report. Gasha kwa Abraham Muganzi.